iwanyu naha leta y'u Burundi naha aho kantu mukajane mwebwe ndongozi. Dr. Mark kuri hôpital militaire ndamushima gose, ndamushima kabisa, ndamushingira intahe voilà un leader qui a une vision. Dr. Mark hôpital militaire genda mwemera umuntu agira vision y'imyaka 70. Twarakoranye rega ndamuzi, twe twagize vision 2011 twari kumwe do twaratwagwa nawe nyene namo twagwa nkanje abo muri Ministerial de la Santé ntibashobora iyo vision nta niyo bazi naho notaka ikibazo ahubwo jewe ahubwo zoca mu bushikiranganje ntange examen kuri ya vision dabe ko banyishura ndabe ivyo biyishura je ntange ama questionnaire nyishura ubu nyene ndasiriveya nta utrisha ndabe yuko abadeje n'abadirecteur babizi. Wagira ngo ndabonye intwari y'umututsi ngoya ngo yintari rabutse, wabona umuhutu w'intwari ngoya makota yakwiye ntakwiye, reka tuzane kiya kigaba cici igihugu kubera ubwoko gusa. Arabona imbona kazoza umushikiranganje ajejwe inyubako ntiyari kuvuga ati cisha basi ku ruhande hariya kuko urabona ni cirore mugakorera dakorera kumbona kazoza none kuva radinga gusa. Iwo nimbo ngira 2060 zoshika gute aha tutiyobaye quartier nziza y'akarorero ngaha muri capitale politique mugeheraba hariho tentation itaramara n'imyaka 5 iramara imyaka 5 ngijya. Urashaka kuja kwiga mu mahanga, gutembera, gukorera cyangwa kwivuza, yene nkurangire ntuzimire cyangwa uzimbwe, tumbera Neva Travel Agents kuko amatike yabo azimbutse kandi anyaruka kuboneka. Uramaze kumva bindege yasize canke bakagenda bafite stress, aha rero ntibagufasha gusa ahubwo barabigukurikiranira maze ukagenda utekaniwe. Neva Travel Agents duhamagare kuri guteranya 257 66 66 23 the best tribe ever. Ni washika uzombwira. Mwe wese yumve ko ari indongozi ahari hose. Noneho dusoye mu ijambo ry'Imana nta muntu n'umwe yaremwe n'Imana atari indongozi, kuko Imana yamuremye ngo agabe biri ku isi. Aho uhagaze hose uri indongozi kuko ni wewe ucugaba ibiri aho uhagaze nyene. Hari akajagari ucumira kutari indongozi. Iyo tiyo turabivuga hari abantu bita sindabibazwa kuko ivyigwa bitangwe gutanga ubu itwabikuriyemwo. Naho rero ego bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito, none twemere tuvunike cyane twakwemera tukaba abagondwa ntitubi ntagondwa. No munsi rero munsi mwiza cyenagira mpere ku kintu kimwe imbere yuko tuja mu by'uno munsi. Muri mwese muri nga hari umuntu atemera akantu gashasha, hari umuntu adakunda gashasha. Nihagira umwe avuga ati sishaka gashasha niyo munsi ucuwanga kuko ni mushasha. Nta muntu atemera gashasha, none kuko twanka kuja muri bishasha. Kubera iki dukunda gashasha muga tutemera kuja muri bishasha? Tangura aho nyene mwese yumvire. Nko yumvire ingene Burundi bwari bumeze mu myaka 20 iheze. N'umunsi birasa. Yumvire wowe igihe wavuka ngere Burundi bwari bumeze birasa. None rero dutangure kurema bishasha gira biryohe, tureme bishasha. Ndwi iheze hariho abarundi nashimiye cyane bicaye barandika igitabo ciza cyane bati Uburundi buriko buratambuka, atari Uburundi bwicaye, atari Uburundi buhagaze. Mwabakunze
hariho ururirimbo rumwe abantu ngaha murenza imyaka 50 mwese mwararuririmvye, ndababwira indero dufise iyo ariyo. Natangiye umugambi yuko umunwa wose uronka icyo ufungura, narigiriye rero muri babandi bahora bitwa nyarucare, kuko bajya mwicaranye kabisa utaha ufise akanyamuneza ufise na morale. Abo bitwa ko batagira amashuri bamwe bitwa abanyarucari n'abakozi barakora hamwe, usigara uvuga uti ego ndabonye, baraguha ivyiyumviro. Je narababwiye tiga tuvuga leadership, un vrai leader. Hariho umuleader yitwa Gatabazi wo mu Kirundo. Gatabazi c'est un leader, muga nta mashuri 10 afise. C'est un leader. Gatabazi arakugirira recherche agronomique, dufise des docteurs ingénieurs ngaha. Arutipete mu mutwe ararusha docteur ingénieur agronomique. Jewe umuntu akora neza ko ndamushima. Dr Mark kuri hôpital militaire ndamushima gose, ndamushima kabisa, ndamushingira intahe. Voilà un leader qui a une vision. Dr Mark hôpital militaire cyenda mwemera umuntu agira vision y'imyaka 50. Twarakoranye rega ndamuzi, twe twagize vision 2011 twari kumwe, twaratwagwa nawe nyene namwe twagwa nkanje. Kari mwene zintaye burya bwe muza kurondera ivyigwa vyinshi cyane, nizintaye nizozo. Education muri conseil des ministres twese tuvuga reforme ya education, muga vyarasa none ko bosigura kubera iki vyasa, muga je ndaja kubirondera nkamenya igituma. Barakunda programme ya education imara imyaka 2 gacipfa kubera commission ibikora ikihembwa, irahembwa bari muri commission, hanyuma isoko y'ibitabo barayigavuramwo. Urumva rero wogira programme durable igumaho, isoko y'ibitabo ntizosubira kuboneka ngavure, commission ntizosubira kubaho mpembwe. Jewe niyo mvonzi ni nabambeshe barambeshuza nibabikore, ego ko mbesha nibabikore ndabe. Ukuri turakuzi, twarose indero mbi yo kurya leta. Ikintu citwa leta niyo ndero mbi. None mu mitwe turoze, twiga turogwa, kuva mu wa mbere turogwa yuko tuzoca tugura amapikipiki n'imiduga wize. Umunyeshuri agiye mu windwi ntiyasubira kurima. Umunyeshuri agiye mu windwi abavyeyi baja kurima agasigara yiryamiye, agaca yoga mu kiruhuko, agaca yicarira akarya. Jewe naramaze kurengana gukora sinkirimwo. Naye ko sakaroge uwo mudogiteri yase gukora mu Burundi, ashitse hanze arakora. Rero ndababwira ashitse hatari uburozi, n'umukozi. Abarundi babita abakozi bakomeye cyane, mugabo ashitse mu gihugu cyabo kwa heri. Burya nico cyatumye nja muri Bibiliya gusoma. Kubera iki? Umurundi ashitse hanze ari we wa mbere w'umukozi, ari we wa mbere w'incabwenge, mugashitse mu gihugu ciwe niwe wa mbere w'ikijuju. Kubera iki? Niwe wa mbere w'ikinebwe, niwe wa mbere w'ikijuju. Aho ubaho ku buntu, kubaho ku buntu naco kiri mu vyaturotse. Twararima tukarima, ngashora imbegete y'ibijumbu ikagendera mvunagura ngiye ku isoko, bagaca bampa amahera 5 atagura n'ikaramu ryafengwa. Abakire azobiga indwi, jewe nagiye narabirimye ndavyikorera ndabijana niko kugemura. Abakire bari bazi ko ari kurya abatoyi.
umunsi bamwe mwahora mwita abanyarucari bacu ubwenge akavuga ati naje ndiko ndarima ngira business uburimye ni business naje ndashora so munsi abakire baci bavuga la vie chère kare mwabijya ku buntu amahera yose aherera mu kabare mu nzoga aho umuntu yagenda kandikisha bamwandika mwikaye abanyakabare bari ba chef kwe waramwandikira nyene icubahiro mukuru w'akabare nagenda kubwire ko narose umushitsi ndongekira amacupa 5 nzori ukwezi guheze uri hayi wawe sayo kwemo kigega ca leta akaroge none mwosigura ingene umurundi hanze ari wo mwambere w'umukozi ari wo mbere atanebwa ari wo mbere w'incabwenge mugashitse mu gihugu iwe agacabe ikinebwe agacabe ikijuju cyangwa no musara dukoreye ko twebwe twiza ndabakoreye ko kwe sha gamaina none mwize buvuga ko muzoca muronka amapikipiki kuva muri primaire gushika muri doctora arivyo wiga birunza aha uwo mutwe wose ukavyimba nzoshika kuri kijya giti ryari c'est ça la vision yiwanyu mufisa bize bose nzoshika kuri kijya giti ryari ça c'est pas une vision ushaka kugira vision vuga uti mbega jewe naremewe iki kuri iyi si jewe ndi ngako ukavuga uti kubera iki ntari ngurube kubera iki Imana yandemye n'umuntu ntindeme ndi inka ukavuga kere ma mission vision none Imana mbwira icyo ushaka ko kugerageza kubwira umukuru w'igihugu kubona unoma muri aba bantu bose ukangira Ministerial de l'Intérieur mbwira icyo ushaka ko kugira ngo sinze nkore ibitajanye n'ishaka ryawe umwana w'umuntu acavuga ati uri umugabo nawe we ntubuzi ibyo wokora ntuyobewe ibyo ukora Imana kuko utayibaza uti mbega mana banza wera bigihagarara ufise jewe kubona je ndi docteur abandi n'abarisashe abandi n'abadesisi abandi ntibigeze baja no kwishure kubera iki jewe wampaye inzira mbe docteur nshaka kumenya ni giki iri shure wanyemereye ko ba docteur kubera iki ubwiye Imana ikubwira iti wewe ndagushaka kwiki niho uzobona Imana ikwigisha ntubimenye kuri kuriga mugabo urumva ntikwigisha wagiye kwa shetani n'iki kwigisha shetani rero nimbi ntizokwigisha ibiteza imbere abantu nawe wabaye docteur kugira uwundi ukaba docteur muri ibi uwundi abe docteur muri ibi uwundi docteur muri ibi kugira ngo wewe uzane hajya uwundi azane hajya Imana yo irabizi igituma none wewe iyo doctora yawe twohurira mwibarabara jewe umwene gihugu nkakubaza mbwira we wize ku mahera yanje ajya amahera yari gushobora kubaka ibarabara nigiramwo atacamira ajya amahera yari kubaka kiya kiraro none wewe kugira ube docteur ajya amahera yanje nyereka naguhereye iki ahamuye n'umwene gihugu akakubaza wo mwishura kuko ntuzi igituma waremwe uri umuntu ntuzi igituma warose ayo mahirwe yo kuba docteur ntuzi igituma warose amahirwe yo kuba engineer ntavyuzi birondere Imana yakuremye igushaka ko ikintu none umaze iki muri iyi si kurya gusa uri kaje kurya kweri gabujya ariko ndabazana kugira muba abantu basha soyez homme narigeze kumva igihe kimwe nigeze kuvuga nti je ndi mu kuja mu isoko mfise itoroshe kuja kumurika be ari Socrate ngo je cherche un homme ariko aramurika ku murango riva mu isoko ngo je cherche un homme bati wewe uri kurondera iki ndiko dodera umuntu kuko naravye aba bose mbona nta bantu barimwo bijya mwe muriga nk'ikintu ngo nta muntu harimwo ngo gyapfuye agenda nagisanze muri Bibiliya umunsi nagitahura nanje nacemba umuntu umunsi nagitahura niwo munsi nabo umuntu
muri Bibiliya niho nagikuye. Je navuze ni je ngomba ndabigituma umuntu yaremwe. Jewe naremwe kubera iki? Jewe en personne naremwe kubera iki nabaye umuntu. Igihugu ni indongozi. Indongozi ntigira ubwoko, ntigira intara, ntigira umuryango. Muga mwese mwimvanje ndumututsi je ndiki. Ndiko mparanira inyungu z'abatutsi, ndiko mparanira inyungu z'abahutu. Ninde abikubwiye? Abahutu barakudereza wewe. Ko ntarigera mbona amatora y'abahutu. Murazotubwira umunsi umwe abahutu baje hamwe. Batore abahutu abaserukira tura. Bizokunda. Ninde azobahamagara? Hariho umwami w'abahutu ahari. Abatutsi baraje hamwe batora abaserukira abatutsi. Turabe ingene bigenda. Hariho umuntu azobatumira bigakunda. Ukagara ndumututsi ndumuhutu ndabikubari. Abarundi twitwa dukurikira Sebarundi, ni Burundi, turi mwitongo rya Burundi, turabarundi. Je namanda babwiye. Kubera iki mwitwa abarundi mutitwa abanyaburundi? Aho kantu konyeraho ni abamwe baba docteur. Ako niwo kwandika igitabo uti kubera iki twitwa abarundi tutitwa abanyaburundi? Ako kantu murumva ko wo kwandika igitabo? Kubera iki tuvuga ngo bene Burundi nituvuge ngo abanyaburundi? Kubera iki tuvuga ngo twose rimwe? Turabarundi twese turi bamwe, twose rimwe, bene mugabo umwe. Umuntu avuga ururimi yose. Bavuga ngo umwana avuga ururimi yose. Naye muvuga uruwe. Utwo twonyene twari dukwiye kugira ngo indongozi imenye yuko kijya gisata ujejwe uri Sebarundi muri kijya gisata. Abarundi bose baragikeneye, intara bose, intara zose baragikeneye, abarundi bose. Kubera ko titwa none Sebarundi cyo ndumututsi. Je navyo nyene mu bitwononera birimo. Urashobora kubona intwari y'umututsi ngoya ngo amakota yakwiye. Wagira ngo ndabonye intwari y'umututsi ngoya ngo intara irabuze. Wabona umuhutu w'intwari ngoya amakota yakwiye. Ntakwiye, reka tuzane kiya kigaba cici igihugu kubera ubwoko gusa. Umunsi umwe nzokosha kwe. Nico itwa nabandi babwira tuvyura abatwaba. Tubavyure babincabwenge bagire experience. Umunsi umwe dukubite abashikiraganje batana abahutu, batana abatutsi, batana abatwa. Amanyama azoca hera. Asha Perezida kuri constitutionnel gurya. Iyo guverinoma izoriye constitutionnel. Abatwa batanu, abahutu batanu, n'abatutsi batanu. Iyo guverinoma izoriye constitutionnel. Hajya kugira amanyama here. Nuko tukwiye kuza turabigira. Umunsi umwe muzobona guverinoma irimwo abadamu 90%. Izo ari inconstitutionnel. Kugira amanyama zarahera. Umuntu nyamuntu narakavuze kuri ETS no bushishikarire majyamaho. Hari umuntu yarazi yuko telefone mobile izobaho. Iyi telefone iyi micro balade. Hari warabizi ko izobaho. None ntibona ko hari umuntu yayiremye. Mugabe Imana yo yarizi ko izobaho. None wewe uhinduye iki kuri imbere y'abandi? Uhinduye iki abantu bo kwigirako? Imiburi jewe baramaze kumenya ko umukuru w'igihugu ashobora kurima korora. Ushobora kuba indongozi y'akarorero utabanje kuva muri iki kibumbano ube wewe nyene umuntu w'Imana ujya muntu umugendana niwe gutwara mbere si umutwara. Ego wewe uramapine amutwara mugabo hariho umuntu wewe ari muri wewe yitwa umuntu muzima, umuntu w'ubwenge, umuntu asa n'Imana, atari umugore, atari umugabo, atari muremure, atari mugufi, atari uvyibushe, atari ugiriye. Indongozi rero ni mwebwe mutangura kuba abantu.
umuntu abushitse igihe twari ko turiga ingene twogwanya igiturire no kwiba amatungo ya leta narigishije ubuntu narababaye cyane ubuntu bwigishijwe na Desmond Tutu abidefinisa nabi ndababara gose kuko yavuze ngo je suis parce que tu ngo niho uvuze ubuntu no umuntu se ni ujya muntu sentimentale afise ibigumbagumba yumva ikigongwe kuwundi muntu nkawe nkubu kamwumvira ikigumbagumba mukumva ujya muntu ni kuki yambaye nabi mbe ubukene bwavuye uri ndongozi uca wumva ikigumbagumba gira burya buntu umuntu rero nujya muntu w'ubuntu ngo ngirira ubuntu ngo ngirira iki nuvuga bumuntu va muri iki kibumba nuri ungirira ubuntu ngirira imbabazi sentimentale indongozi sentimentale umuntu yumva nk'ubu uri ministre wa sante ukuva kubera iki abantu bariko barapfa mbona nta kintu nokora abadogiteri mwese ngo tuje hamwe nta kintu twogira narakunze cyane mu gihe cya covid narakunze cyane abaganga bavuga ngo nta muti uriho ugwaye covid rindira gupfa muga mu Burundi abaganga bacu barakorana ngahajya rero ingene Imana ikora abaganga barakoze ico bamaze barakorera baravuga bati none ntibishoboka ko covid twoyivura isi yose yavuze ko atamuti abaganga bo mu Burundi bacavuga ati protocole turayirondera uko bigenda kose muga abaganga bacu baratubwira bati waramaze amahaya amaze gufatwa biragoye kugira tuzesusubire kuyashona ntibikunda ntashoneka rero umuntu niyivuze atarashikirwa yamahaha nguyu muti duca tugira Imana ikiratuvugiramwo zamurapimisha abantu ku buntu hanyuma wanduye bace bamuha umuti ataragwara amahaha voilà ubuntu ministre wa sante akumva ati no nk'ubumvise korera ukumva yuko jamaraso arahagaze ntujyame uri ministre de la sante korera yateye ntujyama uri guverineri ntujyama muzitane najyama korera yateye hanyuma rero iyo korera yateye ukacuvuga uti kefe yo dusanze amazi ari mabi banywa ministre ujeje amazi ngo hano hariya abujya korera yavuye kubera nta mazi ahari tutaferese sante ministre w'amazi nawe agacavuga ati tutaferese sante ndukira hariya ijya korera itegeza kuvaho usanga yavuye ku mazi ndanzana amazi ibindi byose ucu bihagarika aho ni uri ndongozi y'ukuri tutaferese sante mbanze gutora umuti w'ikibazo namwebwe ndarahiye tudahindutse nta numwe azobona 2060 Mchavuga ngo mbasha iyo mburi avuze mudahindutse n'ubundi abibabwiye 2060 ntayo muzobona none 2060 c'est quoi c'est l'image du Burundi ntimuzobona iyo image y'u Burundi mudahindutse nta muzopfa mubonye muzopfa mwese muhone urugwaruka niko ruzohabona ejo tubanase ko muvangana kuko ntavyo mutegera kora mukorera kumbona kazoza umwe wese ayikorereko muga kubera mutashaka mbanze ngire umuriyaridi mu mupfuko kugira demere swasa nikunde irifa ko bafise umuriyaridi none ndawukura he rero barako bangize ministre reka mbanze ndabiyore ntunganigwe demere swasa ntayo zobona uri kuriba amabarabara azova he amahera yikuyubaka wa yatwaye wawe ayo mavuriro ko dushaka ibitaro ivyo bitaro bizova hehe ko ayivyo katwari wawe kumwe na gihugu yari gukora kugira ngo aronke ikori nitagisa tanga wewe nyene uhejeje kumurya igiturire iyo demire swasati izobaho gute raba ibintu twiko turonona duhindure umuntu wese uvyutse ari akano General hajya aha iyi quartier yo ngaha izege ni quartier nziza uyiravye bariko bayubaka n'inzu nziza muga je mbwira
nk'umuntu yaciye avuga ati hote tasyo ije gahanye muri iyi quartier ibitsinga bicanye arabona imbona kazoza kwera arabona imbona kazoza umushikiranganje ajejwe inyubako ntiyari kuvuga ati cisha basi ku ruhande hariya kuko urabona ni cirore mugakorera adakorera kumbona kazoza none kuva radinga gusa iwo nimbo ngira 2060 zoshika gute aha tutiyobaye quartier nziza y'akarorero ngaha muri capitale politique mugeheraba hariho tentation itaramara n'imyaka 5 iramara imyaka 5 ngijya bakubitaho aho bari kwiga bati mbega aho nitwohimura mu mbona kazoza kubera iki bari kuri mendevre nta numwe ari ku kazi nta numwe ari ku gikorwa uri ministre wa sante je naratanze akarore ndavugana none ko tuvuga ko n'imiburi buri mu 2040 tuzoba dufise laboratoire zibiri nziza cyane je ndababwira nti fata murabe laboratoire ya mbere dufise muce murabe bibura duce dufata ivyo bibura tufe tubikura muri ya laboratoire itari panze tubaze tuyikomplete basi tugire ya mbere tuvuge tuti akambere turagahejeje vi hanyuma duce tuvuga tukore ya kabiri vi ntashobora abo muri Ministerial dusane ntibashobora iyo vision nta niyo bazi naho notaka kibaza ahubwo jewe ahubwo zoca mu bushikiranganje ntange examen kuri ya vision yabe ko banyishura ndabivyo biyishura je ntange ama questionnaire nyishura ubunyene ndasiriveya nta utrisha ndabe yuko abadeje n'abadirecteur babizi tukorere kuri vision ubujejwe inyubaka kubaka akananirwa gusigaza hazokuba ku ishure ubu hajera bizi ngaho igitega je nababwiye plan yaho iyumvire je sinitse inyubako sinitse na kimwe ndababwira nti jewe nabonye neza hajya muri quartier yoba irya yose itegeza kuja hasi yose twubake gushasha ibaze muri yoba urashobora kuja kuramutsa umuntu ntumushikira imodoka kayisiga ngaho kagenda n'amaguru aha mwicaye ngaho nta nivyo muzi kugira umboneza ubi ncabwenge un officier qui ignore la situation objective est voué à l'échec objectivement ubanza kuraba ndababwira nti iyi yoba ntishobora muri vision ntirimwo nkababaza mbwira strategy kefe tuteza kuyisambura ducemwe amabarabara twubake ndababwira nti iyi yoba izobibamwo abaho cadre de l'etat none abana babo bazokwiga hehe mukubaka muce muri abaho hazokubakwa ishure n'imiburi buri rijamwe abanyeshuri 3,000 kubera je nkorera kuri vision hanyuma ndavuga mbwira strategy none ngo twobigira gute ngo abahaba bizogenda gute neumviriza aho banza kubaka quartier none ico bakeneye saho baba quartier nziza bujya muri yo babazi ko arabasirimu mugabo imodoka yisiga hari adashika muhiriwe mugo mubwiye uti ngiye inzu nziza akira imodoka birashika iwawe uraparka akira bahejeje kuronka aho baba bose cubomora duce twubaka aho hazokubakwa n'abande abazoba muri izo nzu zizokubakwa muri yoba nibo bobakira bajya muri yoba uno munsi baca mu mazu meza bari muri quartier nziza irutiye bari mu no munsi iyo vision ndayibona nko abajeje nyubako biyumvira naga espace public none abana ntibazokina bazokinira amajahe n'utu espace public mwaratumaze twose mutwubakamo mwibarabara ukubaka gucyanye rega je ndababwira amakosa akogwa je umunsi umwe muri Gisuguti Ngozi muri Rusuguti karti umuntu yaraje arubaka mwibarabara neza ararizibira bien arashiramo clôture cyane baza mu sitanteri wa commune Ngozi mu sitani urabaho cyane ntubaho ati gute mbwira ingene umuntu ashobora kubaka mwibarabara ari huri ngo hehe ngo no ngo hehe yo kumbe ntanazi territoire atwara mugaye agendaragara muri ya kamyonete nigenda mu Rusuguti umanukire ngaha aha je n'umukuru w'igihugu nicaye i Bujumbura simvuka ni Ngozi genda umanukira hana urabe ntucumbwira ntindaguhaye iminota 10
acaragenda wabonye iki ngo nivyo kwere ngizo zadongotse zacu. Ni imagine umukuru w'igihugu akamenya ibibera muri quartier hariya, ikintu citwa leta ntikibaho. Aha twese stade mubona aha tugize leta, twese tugize leta n'abarundi bose ni ritongo turimwo, nico citwa leta. No kuva ntawe muzopfa muhuriye na leta ngo muramukanye ngo yambu leta, nta namwe muzopfa muhuriye. Nuwo muntu rero yamaze urubanza mu gitunga ryose rya leta, abene gihugu bose riri hajya mu kigega ca leta. Hanyuma hari abajeje gutunganya iryo tunga kugira riramire, babatumire bose abagize leta, abagize ni pfamfe ba leta. Wewe rero mugize komite ni rwa rwego shingwa bikorwa wa leta, nibo batumwa ba leta. Cumbwira rero ko mwafashe ko leta ari ya ntango, ni wacuyiha wewe muri komite, umujama wawe umugenzi wawe bagasoma, ubundi asoma, hanyuma abandi bagasigara badasomye. Umunsi ya leta yakoranye uzokwishura iki? Abene gihugu bose nawe urimwo, umunsi bakoranye bakakwishuza uzokwishura iki wahaye bankunze? Umugani mwawumvise? Ndaza aho mutahira muza kuvuga ngo urya mugani watugamiye ngo vyatugoye kuwumva. Nagira ndababwire mwebwe ndongozi, ni mwebwe mujejwe gutunganya ivy'urubanza rw'abene gihugu bose, nta nkunzi arimwo. None kugira ubatunganirize bose ni ubanza gusoma cyangwa ubanza guha abo nyene urubanza? Ushaka kurya inka nka nyeneyo? Ico kintu mucumve neza, yuko mwebwe mujejwe gutunganiriza abene gihugu bapfamfe ba leta. Nawe urimo kuko ugacibarabara nawe uzoricamwo, ukubaka ibitaro uzobivurirwamwo, ukubaka ishure umwana wawe azogyigamwo. Urazi gufata ugacuvuga ngo umwana wanje azoja kwiga mu Bufaransa, ngo reka ntitwubake amashuri mu Burundi. Rero hari abavuga ngo no se jamais, ngo reka mbe dubaka akazu hanze, no se jamais. Nibari harose amahera icambere aja kurondera inzu hanze. Iwanyu naha leta y'u Burundi naha, aho kantu mukajane mwebwe ndongozi, mukajane mwabateretsi beza baterekera bose bapfamfe ba leta. Ivyo ni mwabikora. Ijya shusho turiko turondera mu 2060, mu 2030 tuzoba tuyifise. Ngejeja Imana ibahezagire.